Niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu kuri ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV umunesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru y'ibiganiro bavyakorewe amatohoza haba muri politike umutekano mwiperereza agateka kazi na muntu ndetse n'amavukuru abari ko aravugwa ngaha mu makungu ndetse no mu kibano ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mwiteguriye gukurikira amakuru n'ibiganiro ku munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV ndabahaye kaze ro makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha dore zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira ashimikire ko muri aya masaha atonyarukiye mu nama irikirabera muri Kenya aho ari nama ya SADC ndetse n'inama ya Afrika y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko iteraniye muri Kenya ikaba irongowe n'umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto kuri ubu rero bariko bararabira hamwe ukungana umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ukungene wosahirizwa. Dore rero zimwe mu ngingo zifatiwe muri iyi nama Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ategetswe kuvana ingabo ziwe muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kubera ko na SADC ngo yafashe ingingo yo kuvana ingabo zayo muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero bibaye intambara muri iyi nama atanguje intambara arashavuye cyane mu cumba c'inama rero ibintu birayangaye. Perezida William Ruto urongora iri shiramwe rya Afrika y'ubuseruko afashe ingingo z'uko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aca asohorwa mu nama bivanye n'ukungene atanguye gutuma umutekano mw'iyi nama itosekara. Kandi iyi nama yongeye guterana mu gihe kandi hari indi nama yari yaraye ibereye ku buhinga bwa none aho ibihugu vyompi nyine bigize ishirahamwe rya SADC ndetse na EAC vyari vyateranye kugira birabire hamwe ukungene umutekano muri mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no ngaha mu karere k'ibiyaga binini hobandanya usahirizwa. Perezida rero Evariste Ndayishimiye atanguje intambara muri iyi nama nyene aho bari mu cumba c'inama ngaha muri Kenya. Perezida rero wa Kenya William Ruto afashe ingingo zo gusohora umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muyandi makuru kandi tuyabandanirije n'ubundi kuri ko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini mu gihe umutekano ubandanya utosekara muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu igihugu ca Angola cari gisanzwe gifasha ari n'umuhuza nyene wo mu biganiro hagati ya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Kuri ubu ngubu rero kibamanitse amaboko kivuye mu biganiro vyo guhuza nyene Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'umugwi wa M23. Amakuru dawe n'amasoko yacu kuri ubu ngubu aravuga ko igihugu ca Angola cari kirongowe na arico nyene kirongowe na Joao Lorenzo cari gisanzwe arico ngo kiriko kiraremesha ibiganiro vyo guhuza Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'umuhari uyirwanya wa M23 kuva mu mwaka wa 2022 catangaje ko cabivuyemwo ngo kugira gishobore gushira inguvu zaco zose mu byo ngo kuyobora neza ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ibi bikaba rero vyatangajwe icese kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 24 ntwarante 2025. Muri iyi tangazo kandi hamenyeshejwe ko mu maguru mashasha ubumwe bwa Afrika buzoca bufasha gutora ikindi gihugu umukuru wacu azoca afasha muri iki gikorwa aco guhuza Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Uwo rero bikavuga ko uwo azotorwa azoheza agafashwa n'amashirahamwe ya Afrika y'ubuseruko ndetse n'ubumanuko nka SADC ndetse na EAC. Twabamenyesha kandi ko kuva iki gihugu ca Angola gitanguye kugira utwigoro two guhuza M23 ndetse na Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo hagiye harategwa umukono ku masezerano atandukanye yo guhagarika intambara ariko atanarimwe yigeze bizana akarusho canke ngo vyubahirizwe. Muri ubwo bwigoro rero harimwo ngo n'ibiganiro vyari kubera i Rwanda kuwa 18 ntwarane 2025 ariko ngo bikaba bitarabaye bitarahavuye nyene biba ngo kubera M23 yaciye yanka kuvyitabira.
uwo munsi kandi nyene muravyibuka ko ibindi biganiro byaciye bibera mu gihugu ca Qatar aho abakuru b'ibihugu vya Kongo ndetse n'u Rwanda bahujwe n'umwami wa Qatar mu buryo butari bwitezwe, aho ibihugu rero vyombi vyiyemeje guhagarika ibigwanisho vyihuse kandi atagisabwe nk'uko tubikesha ikinyamakuru TV5 Monde. Twamenyesha kandi ko ico gihugu ca Angola cari ciyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro arama ashobore kuboneka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twamenyesha kandi ko igihugu ca Angola cari ciyemeje nyene gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro arama ashobore kuboneka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, congere kandi ngo gisubire gutuma imigenderanire hagati y'ibihugu vyompi ari byo u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo isubira kuganuka. Tubandanirije mu makuru y'ivyaraye bivuye mu nama yabereye ku buhinga bwa none yahuje ibihugu bigize ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse na SADC. Ikaba rero ari inama yaraye ibaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 24 Ntwarante 2025. Ikaba rero ari inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa SADC ndetse na Afrika y'ubuseruko yabaye hakoreshejwe uburyo bwa video conference. Iyo nama rero yari irongowe na perezida wa Kenya ari we William Ruto, akaba kandi n'umuyobozi w'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko hamwe ndetse na Emerson Dambuzo Munangagwa ayobora ishirahamwe rya SADC. Byumvikana kandi ko ngo hariko harashakwa amahoro vyihuse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yashikirije mw'ijambo yashikirije yagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'umutekano warwo kandi ibyo ngo bitegerezwa kurondererwa inyishu biciye mu gukemura ibibazo by'ibindi bihugu harimo ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyakubahwa perezida urongora u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rukomeje guhangayikishwa n'umutekano warwo kandi ibyo bitorerwe umuti mu gukemura ibibazo by'ibindi bihugu, ndetse yavuze ko muri ibyo bihugu hoba harimo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harimo ndetse no kubahiriza imbibe za buri gihugu. Iyi nama kandi ikaba yari yateranye mu ntumbero yo kuronderera amahoro ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'akarere kose muri rusange. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje kandi ko hari intambwe nziza ziriko ziraterwa ndetse ngo ko yizera ko adakekeranya ngo buri muntu wese azogira uruhara mu gutanga ubufasha mu kurangiza ibi bibazo birangwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Muri iyi nama kandi bagiriye ko bemeza abahuza bagera kuri 5 bagiye kwitwararika ikibazo c'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri abo bahuza rero uwa mbere akaba ari Uhuru Kenyatta, akaba rero yarabaye umukuru w'igihugu ca Kenya. Olusegun Obasanjo yabaye umukuru w'igihugu ca Nigeria. Kugalema Motlanthe akaba yarabaye umukuru w'igihugu ca Afrika y'ubumanuko. Uwa kane akaba ari Catherine Samba Panza, akaba rero yarabaye umukuru w'igihugu ca Centre Africa. Sare Workzeude akaba yarabaye umukuru w'igihugu ca Ethiopia. Muri iyo nama rero yabereye ku buhinga bwa none, abakuru b'ibihugu vyompi bakaba bafashe ingingo yuko bagiye kurabira hamwe ukungena umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wabandanya usahirizwa. Reka rero bashimire mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Monesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino. Reka rero bashimire mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Reka dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza akubagezwe ko amakuru mushikirizwa ni Monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Yari iteka rero munezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi mwiteguriye gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri Monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho.
reka rero ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage tubandanye tubana amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri Isange TV.